Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba nkwanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa muri no mugoroba mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano avuga ko ibintu bitoroshe na gatoya, avuga ko hariko harategurwa kudeta ikomeye cyane ishobora gusiga ikuyeho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko abari kuyitegura bakaba bari kubikora mu ruyeri rukomeye cyane kugira ngo bazavuge ko abakoze iyi kudeta ari bajya nyene bagerageje gutembagaza ubutegetsi n'ubundi mu mwaka wa 2015 kwigenekerezo rya 13 Rusama. Akaba ari amakuru ahambaye cyane duhejeje kuronka avuga ko abajenerali nka bose cyane abarwanye muri FDD bose bari muri uwo mugambi, ariko bakaba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ntazigere amenya ko aribo bamutembagaje ku butegetsi, kandi bakaba bari gukoresha ibishoboka byose kugira ngo bakingire inzego z'umugambwe, kuko barabona neza ko nabo batembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye ntibafate ingingo zihambaye zo gukingira umugambwe, nabo baba bari mu kaga gakomeye cyane, kuko bagiye bakora amabi atandukanye ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, bakabona ko baramutse batembagaje ubutegetsi hakaza indi ntwaro ibintu bishobora guhinduka, bose bagashirwa imbere y'ubutungane. Akaba ariyo mpamvu bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko babikoze mu ruyeri rukomeye cyane ku buryo abagumyabanga batazamenya ko ari abasendedefede bakoze kudeta, kugira ngo umugambwe wose utazahita usambuka, kuko abashaka gukora kudeta barashaka gusubiza umugambwe ijunja wahoranye, kandi bagashaka ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariwo ugomya gutwara igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye, aho tugiye kwibanda cyane ku byagiye biba mu myaka yatambutse, ndetse n'ibinyoma bishika muri bine ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugenda bukwiragiza bukavuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ari nabo n'ubu bariko barahungabanya umutekano w'igihugu, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko Godefroid Niyombare bivugwa ko ari mu gihugu c'u Rwanda ariwe ushigikiye Red Tabara, kandi akaba ariwe mukuru wayo, mu gihe abagumyabanga nka bose bazi neza ko Godefroid Niyombare ataho ahuriye n'ibiriko biraba muri Red Tabara ndetse n'ibiri kuba mu gihugu c'u Burundi. None iyi akaba ari turufu ibihangange bigiye kwifashisha kugira ngo byongere bitere Perezida Evariste Ndayishimiye kudeta nk'uko byagenze n'ubundi mwaka 2015, kuko bagiye gutera kudeta 2015 harimo abajenerali bakomeye cyane kandi bakomoka muri CNDD-FDD, ariko ikibabaje muri no minsi babyitirira ubwoko ndetse n'akarwi gato cyane, bakerekana ko bo ntaco bayinona, kandi bakavuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ari bajya nyine bashatse bagandaguye Ndadaye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, utegerezwa gukanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Hari ibinyoma bine bihambaye cyane ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buriko burategura, ndetse hakaba hari n'ibinyoma bihambaye cyane byagiye biba ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko biboneka neza ko ibyo byose bisa, kandi bikaboneka neza ko abari kubitegura bose bafise intumbero yo gusambura igihugu c'u Burundi. Ibyo binyoma bifise intumbero kwiyeza no gucanishamwo abarundi. Ikinyoma ca mbere kivuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi kwa 13 Rusama 2015 ari babandi bari bagombye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndadaye mu mwaka w'1993.
ico ni ikinyoma cambaye ubusa. Babandi ifobetse ibintu byinshi mu mutima w'abarundi, harimwo n'imvugo inyegejemwo iby'amoko. Abafashe umugambi wo guhagarika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza n'abasivile n'abasirikare bava mu moko yose, barimwo abahoze mu gisirikare ca kera ex-FABU n'abahoze mu mirwi yafashe ibigwanisho inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye. Umukuru wabo yari Generali Majoro Godefroid Niyombare yahoze arwana mu muhari CNDD-FDD, mu nyuma yahavuye ashingwa na Petero Nkurunziza amabanga ahambaye yo kurongora ibiro bikuru bya gisirikare imyaka 7. Amugira umuhanuzi adasanzwe wiwe, amurungika guserukira Uburundi muri Kenya, mu nyuma amushinga kurongora ibiro bikuru by'ingendereza. Birumvikana neza ko abashatse gutembagaza ubutegetsi barimwo amoko yose kandi bari abasirikare, harimwo abahoze mu gisirikare cya kera ex-FABU ndetse n'abavuye mu mihari itandukanye, kuko n'umukuru wabo bari bagiye gutembagaza ubutegetsi yari yavuye muri FDD. Uretse General Godefroid Niyombare, umuntu yo kwibutsa kandi n'izindi ntwazangabo 13 zifise ipeti rya generale zahoze muri CNDD-FDD zandikiye Petero Nkurunziza muri Munyonyo 2014 ziyamiriza amabi y'intwaro yiwe. Petero Nkurunziza kugira zihoyahoye yabanje kubogoza General Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni, aca atangura gushinga amabanga akomeye no gutera ubwoba bamwe mu banditse urwo rwandiko, gutyo aba arabacanishijemo. Kuwa 13 Rusama 2015 icegera ca Generali Niyombare mu gutembagaza ubutegetsi yari General Major Cyril Ndayirukiye, yahoze mu gisirikare ca kera, nawe nyine akaba yarajejwe n'igihugu amabanga akomeye cane, harimwo kuba umushiranganje wo kwivuna abansi. Urabye nk'abasirikare bafise ipeti rya General bagiye mu gikorwa cyo gutembagaza ubutegetsi kwa 13 Rusama 2015, benshi n'abahoze bagwana muri CNDD-FDD, haba mu bapfunzwe no mu bahunze igihugu. Kuvuga ngo ni babandi birumvikana ko ari ugushikuza kugira ngo babyure agatima k'amacakubiri abiyamirije kiringo ca gatatu n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Abashatse guhirika ubutegetsi n'abasirikare barimwo abahutu n'abatutsi. Abahagaritse kudeta ni abasirikare barimwo abahutu n'abatutsi. Ikinyoma gikomeye kigira kabiri kivuga ngo abanyagihugu barirutse kubashatse gutembagaza ubutegetsi n'ibirenge birasha. Ibyo njewe nabonye kwa 13 Rusama 2015 bamaze gutangaza ko ubutegetsi busenyutse, abanyagihugu b'amoko yose bihaye amabarabara barahimbaza. N'ababa mu makaritsiye atitabye cyane imyerekano nka Kamenge, uwo munsi basidukanye n'iyonka biruka mu gisagara hagati. Abanyagatumba ntibatanzwe kuva agatumba n'amaguru baza kwigina mu gisagara ca Bujumbura. Abantu benshi mu gihugu baraye baranywa inzoga biruhutsa. Mu gihugu cose nta na hamwe havuzwe imyerekano yo kwiyamiriza General Godefroid Niyombare. Icatumye abashatse gutembagaza ubutegetsi bananirwa ntabwo ari abanyagihugu babirutseko, ahubwo ahanini ni ugucanamwo kw'abasirikare baba baranageze kutumvikana neza kuwurongora igihugu. Mu mburano ziwe ni kenshi General Cyril Ndayirukiye yasabye ko bozana General Prime Niyongabo na General Posiye Gaciye ubwenge. Yaremeje ko umugambi bari bawupangiye hamwe, ico kubikuruka ko sico na gatoya, ahubwo abasirikare baracanyemwo. Mu mwaka w'1993 abanyagihugu bariyamirije itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Ndadaye. Muri 2015 nta munyagihugu yahagurutse kubyiyamiriza. Nkurunziza Ndadaye ntaho bahuriye, nk'uko umwe yavuga agateka kazina muntu uwundi akagenzwa n'iterabwoba kandi ntiyerekwe umwidegembyo w'abanyagihugu. Iterabwoba na gatotezo ibigirirwa abanyagihugu birerekana neza ko Nkurunziza yarazi ko adashigikiwe n'abanyagihugu, arekuye Barundi yarazi ko arekuye Abarundi bakitegembya bukeya bo yobasanga kandi mwibarabara basaba ko afatwa akishura amaraso y'inzirakarengane yasheshe. Arabizi niyo mpamvu atemerera abandi kwiyamamaza gukomeza imigambwe nk'uko nyine byagiye bigenda mu kiringo ca gatatu, aho benshi bemeza ko iki kiringo cyakwegeye Uburundi ibyago bikomeye cyane, kugeza naho umushiranganje wa mbere
w'igihugu c'u Burundi General Gervais Ndirakobuca yemanga ku mugaragaro ko ikiringo ca gatatu aricyo cyazanye amahano mu gihugu c'u Burundi, nawe nyine abagiye mu ruhande rw'abavuga ko kiriya kiringo cyateje ibyago bikomeye cyane igihugu c'u Burundi. Amashirahamwe yigenga n'ibimenyeshamakuru byigenga byose byarahuye n'ingorane zikomeye cyane. Iyaba Nkurunziza yarazi neza ko ashigikiwe ntaba yarahisemo gukora amakosa nk'ayo yakoze. Ikinyoma gihambaye kigira gatatu nico gufatanya imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza n'ibyo gutembagaza ubutegetsi. Imyiyerekano yakozwe n'abanyagihugu, abasivili b'amoko yose bo mu mpande zose za politiki, bo mu madini yose. Abanyagihugu biyamirije ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha yo kunywanisha abarundi. Abagiye mu myiyerekano nta munsi n'umwe bigeze basaba abasirikare ngo batembagaze ubutegetsi, ahubwo basaba Petero Nkurunziza ko ahagarika ibyo kwitoza ku gahotoro umugambwe wiwe ugatora uwundi azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Amatora akagenda neza maze utsinze akarongora igihugu. Abagiye mu myiyerekano ntibigeze banka amatora ya 2015, ahubwo basaba ko agenda neza, demokarasi gakomera mu gihugu c'u Burundi. Abashatse gutembagaza ubutegetsi nabo ni abasirikare baje bavuga ko bashaka gutabara abanyagihugu mu guhagarika ingene abapolisi bariko barasesa amaraso y'abarundi bariko barakora imyiyerekano. Uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro ryabo. Abatembagaje ubutegetsi ntibigeze bavuga ko babisabwe n'abari mu myiyerekano. Igihe baja ku maradiyo atandukanye ntibigeze bavuga ko inama n'imigambi yabo abikoranye n'abanyagihugu, abasivili. Gufatanya iyo mirwi ibiri ni ikinyoma cambaye ubusa kijanye no gushaka kwiyeza kwa Petero Nkurunziza ku mabi adasanzwe yakoreye abarundi n'amahano yazaniye igihugu. Ni uko abanyagihugu bumvise intwaro yariko irabica ihagaritswe bariruhukisha, ariko ibyo ntaho bihuriye no gutembagaza ubutegetsi. Ikinyoma kigihambaye kigira kane nico kurondera kwambika ubwoko ibijanye byose no kwanka ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Umuntu wa mbere yandikiye Petero Nkurunziza yiyamiriza umugambi wo kuhindura ibwirizwa shingiro ni Leonidas Hatungimana, yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Abo batabizi, Leonidas Hatungimana asangiye ubwoko na Petero Nkurunziza, kandi ni imwe mu ntwazangabo zari zikomeye mu rugamba rwa FDD. Mu nyuma inama nshingamateka irongowe na Pio Ntaryo hanyuma yaranse gutora ibwirizwa shingiro rishasha ryatuma Nkurunziza ashobora kwitoza. Ku batabizi, Pio Ntaryo hanyuma yari mu rwego rw'inararibonye rwa CNDD FDD kandi asangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Mu nyuma abasirikare bakuru 13 bafise ipeti rya generali abahoze bagwana muri CNDD barandikiye Petero Nkurunziza biyamiriza ikiringo ca gatatu, bose kandi basangiye ubwoko na Nkurunziza. Inyuma yaho muri 2015 amashirahamwe yigenga yarandikiye Petero Nkurunziza amumenyesha ko niyaramuka yitoje bazoca bahamagara abanyagihugu mu myiyerekano. Inyuma gato umukuru w'igendereza General Niyombare yarandikiye Petero Nkurunziza amwereka ko kwitoza ubwa gatatu bizokwegera amahano igihugu. Nkurunziza yahisemwo guca abogoza General Niyombare. General Godefroid Niyombare asangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Inyuma yaho abategetsi batari bake bo muri CNDD barandikiye Petero Nkurunziza bamusaba ko ku neza y'igihugu atokwitoza ubwa gatatu. Benshi baciye babogozwa mu mabanga yabo, nibo bitwa uyu munsi abaforoderi. Benshi muri bo basangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Inyuma imigambwe ikurikiye mu muvuma Arusha barahamagaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Indongozi za muvuma Arusha zarimwo Leonce Ngendakumana yahoze ari umunyamabanga mukuru wa Frodebu mu gihe ca Perezida Melchior Ndadaye, yanarongoye inama nshingamateka. Yohani Minani yahoze muri leta ya Melchior Ndadaye, yanarongoye inama nshingamateka. Undi mugwengezo abarongoye umurwi w'abafroderi n'abandi. Abo bose barimwo abahutu n'abatutsi. Mu nyuma niho imyiyerekano nyirizina yatangura kwa 26 Ndamukiza 2015. Niko kwibagira ko imyiyerekano yasomborokejwe nuko Petero Nkurunziza yari yaraye atangaje ko azokwitoza akarenga
ku mpanuro zose yahawe n'abarundi n'amakungu. Mu nama y'inararibonye za CNDD-FDD bamwe mu ndongozi zikomeye z'igihugu bariyamirije ibyo ku ntumbero yo guta igihugu mu kaga. Aho twokwibutsa bamwe muri izo ndongozi ziyamirije uwo mugambi ugayitse wa Nkurunziza. Abo ni nka Gervas Fikiri, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, Pio Ntaryohanyuma umukuru w'inama nshingamateka, Mohamed Rukara umuhuza w'abarundi, Jeremy Ngendakumana yahoze arongoye CNDD-FDD. Benshi muri abo basangiye ubwoko na Nkurunziza. Imyiyerekano yarabaye icesi mu mihingo myinshi y'igihugu ku buryo ubutegetsi bwa Nkurunziza bwahavuye bwugara amaradiyo bumaze kubona ko igihugu cose kigira cinjire mu myiyerekano. Uyu munsi babesha ngo yiyamirijwe n'amakaritsiye ane yo mu gisagara ca Bujumbura, Bakanuma, Buterere, Kinama, Kanyosha, Bwiza, Buyenzi, kandi ho hose haranapfiriye abantu. Amakomine ya Bujumbura, Rirare birirwa baranyuruza abari barongoye imyiyerekano ariko ntibigera bavuga ko habayeyo imyiyerekano. Mw'ikete ryo gutanga imihoho, Gervais Fikiri yamenyesheje ko imyiyerekano yabaye mu makomine arenga 60 naho itakomeye hose co kimwe, ariko yavuze ko byose ibyabaye biteye ubwoba. Ibi bintu byabaye bigashirwa ku karwi kamwe cane, kandi iboneka neza ko imirwi yose ari mw'itembagazwa ry'umuhisi Petero Nkurunziza nibyo biriko birategurwa n'ubundi gukorwa ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihangange muri CNDD-FDD bigatembagaza ubutegetsi ariko bikabandanya kubyagiriza abandi, ariko intumbero nyamukuru bafise ariyo kugira ngo bake ingufu Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze barebe uburyo ki bakongera kubaka umugambwe ukomeye cane kandi uzagumya gutwara abarundi igihe kirekire. Akaba ariyo mpamvu bariko barategura gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bikakorwa mu ruyere rukomeye cane ku buryo ata muntu n'umwe uzigera amenya ibiriko biraba. Banywanyi bacu, ibihe byiza nibyo ndabipfurije, nituza kumenya bishasha ku biriko biravugwa kuri kudeta iriko iramota mu gihugu c'u Burundi, turi buze kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.